Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Reka twongere tubahe ikaze mwe bakunzi musanzwe mudukurikirana muciye ku rubuga rwacu rwa DFTV n'urubuga rwanyu kuko turusangiye atari mwebwe ntitwobaho. Reka twongere tubahe ikaze rero no mwanya aho twaje kurondera umuririmbyi umwe ari mu gisagara ca Bujumbura musaze mwizi kwizina rya NZIZA DESIRE niwe muririmbyi ariko aravuga cyane muri Buja Flava ugeze no mwanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye biriko biramuvugwa ko uno mwanya rero twagiye kumurondera ahantu yashikiye dufise amakuru kariho yashikiye tugiye kumurondera tugerageze kumubaza kimwe bibiri canke bitatu ni DFTV ntibibagire kugira subscribe tubandanye kubana nk'umuryango munini wagutse kuri micro n'intare Clovis behind camera ndi kumwe na Oli King niwe gerageza kutugirira ibintu byose kugira mu tubone amasanamu ameze neza reka twinjire indani tugerageze tumubaze niyaduha umwanya namwe muragira icyo mutubaza sinko twagerageje kubibemerera muri no mwanya twamaze kubazanira umuririmbyi wa nyene NZIZA DESIRE n'umuririmbyi no gerageza kubabwira ko afise hit nyinshi zigiye zitandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nka East Africa yose no muririmbyi rero muzi ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kuripa nizi urumva agenda araduha no mwanya tukuramutse bite muraho andi makuru yanyu amakuru ni meza cyane kugira twibutse ka kanovera ku muziki wawe kuva kera banze turi imbere gato kuripa ijya muri he kuripa ijya muri he Yes, ni NZIZA DESIRE wagerageje kumwumva muri no ndirimbo kuripa ni indirimbo yagerageje gufatisha cyane muri Buja Flava n'inyuma y'igihugu irafatisha cyane mugabo no mwanya no gerageza kukubwira ko afise indirimbo ndabe inspiration yo ndirimbo yavuye indirimbo yitwa ndabe nshasha yitwa barabe barayibe inspiration nyene ni indirimbo kenshi mba narazandise nk'ijya imyaka 3 hariyo ni yeruka yitwa iwanyu ni iwanyu urumva inspiration iva ku bintu byinshi je n'umuntu ntekereza kandi mbona ivyo abantu batekereba biyumvira umva ubundi je ndirimba ubuzima buba mu bantu inspiration yayo rero ijya ndirimbo n'umuntu ibintu byashikiye yaguma yizera abantu mugabo abantu baramuhinduka Yes, NZIZA DESIRE inspiration mwamaze kumva ye yavuye kugeza uno mwanya ni indirimbo yawe wagerageje gusohora na video iri kuri channel yawe ya YouTube mugabo ni video turiko turabona ko itari kirafatisha cyane ngama views aduge cyangwa ishikire mu bantu cyane ivuzwe mu bare bugiye butandukanye umuntu mbere yuko abantu benshi bavuga ko yakuzwe ku buhinga no uvuga ati atarubwo no mosi kweri kutahinduye ubuhinga ngo uvuga ati mve muri bwa buhinga bwa kera nkore nkukabaririmbye bashashe bariko barakora Ngarija video iri mu buhinga bumeze gute video ni nziza mugabo ndiko ndavuga mu buryo bwa audio no audio ari audio ijya ndirimbo yumvirize ushaka tuyumvirize oya narayumvirije none ubwo nabuze ubuhinga igitari ni cyakindi piano ni yayindi urumva nimba itagira ikibivana na generation nimba abayivuza bishakira ibindi donc mwandazi mu bindi bihugu iravuzwa ushobora kuvuga ati ko mu bindi bihugu iri kiravuzwa kandi kiravuzwa cyane mugo kugeza no mwanya mu gihugu cy'u Burundi turabona generation hari shasha niza ndirimbo zivyinitse zitambitse novuga ati wowe wayikoreye babantu bakuze uracyari muri ya system yene kuririmbira abantu bakuze canke n'ugwaruka ruto rurimo oya urumva ivyo muko murambaza birahuye nivyo mushaka ko tuvugana sivyo iyi ndirimbo iratambise nimba itambise rero nimba Burundi rugwaruka biyumvira ibindi none abakuze nkanje ntibashaka kumviriza ikintu oya ibyino urabyihoza mbaza ibindi ushaka kumbaza yes ni style zawe twovuga ati ko zitahindutse muri video costume iracyari yindi nyere no kuva kera ariyo costume irimo oya mvuga ati muri style tukumenyereye ngaha muri vie privé ukuntu abantu bagenda barakubona za costume vya birato byawe vya kera bya birato vya kera ariko no vuga oya na birato vya kera kuko navyo waruzi okay bya bindi sacramento twovuga ati ni bishasha ni cuno munsi ni cuno munsi kuri wowe mugo no vuga ati ko bandi aduponje ibirato biba bigezweho no nimba bijya byambagwa bivana n'impuzu zijanye none nk'iyo yambaza sacramento tugeregeje no kubaza kandi muntu zenya wavuze ati jewe mfise ubwene gihugu bwa Amerika mfise ubwene gihugu bw'u Burundi mfise ubwene gihugu bw'u Rwanda
nica gihugu ushobora kuvuga ati igihugu iyo ndagishitsemwo ndumva nishimye kuruta ibindi bihugu kari bitatu? oya ntabwo ne gihugu u Rwanda afise benshi turi ubwo wari kumbwira mfise ubwene gihugu bwa East Africa sivyo ariko je ndi umurundi nakwijana ndi umunyamerika ku mpapuro. Yeah. Hari abandi rero bavuga ati NZIZA DESIRE avuga ko ari umunyarwanda mugo duhawe umuco yuko uri umurundi jana kwijana. Indirimbo yawe no munsi iriko iragirwa media tour ku maradio agiye atandukanye, iriko iravuzwa ahantu henshi agiye atandukanye, hari ico wobutegura mu buryo bw'ibiteramo tukwitege muri no mwanya? Oya kiresera abandi babiteguye je nta giteramo na kimwe nje murimo nje cyane cyane kuraba abavyeyi banje n'inshuti n'abagenzi nje kuraba umwana nje n'urundi rubanza rwanje nimirike ibiteramo nibirimo no mu mutwe kuko tuje twiteguye vyerekeye uburyo mu vyerekeye kubaho iyo misi nzaba ndiga. Tuvuze ati tutuvise ibiteramo mugabo uratubwiye kuje mu bindi kandi urumuririmbyi abaririmbyi nta projet office z'abandi baririmbyi mugiye gukorana canke umuririmbyi yoba akeneye ukurondera kugira mukorane byo bimeze gute? Nta kibazo ariyo management bazobarondera hanyuma bababwire bizovana n'umwanya ariko ubu ari ibintu binzanje vyihuta hanyuma ninagaruka niyo ndibaza nzogira ibintu vy'ama collabo ibiki ariko ubu nta kintu cya studio cyangwa ikintu cya concert naje moye. Urashobora kuduha incamake y'ubuzima bwawe muri Amerika usanzwe uba mu muziki bifashe gute wowe uri hari? Mu muziki ndabishobora byatangwe bigoranye ariko ndabishobora none ndirimbo murabona ndi hari ni ibintu bitoroshe na gato kandi ubonye umuntu abigize muzoze mu musonera kuko nka twebwe tuba dushaka igihugu cyacu cyane cyane kirundi cyacu kivugwa no hanze kujya mu mva indirimbo z'Igiswahili z'icyongereza tuba dushaka nishaka tubishiramo nishaka ukavuga iki kintu ko ndagikunda reka sinzokireke nuko rero bigenda. Iyo uri ngaha mu Burundi media zirakurondera nawe hakagira izurondera mu ntumbero yo gupromoting ibikorwa vyawe, iyo uri hari aho bigenda gute ntibikugora kuvyerekeye ama media na promotion y'indirimbo zawe? Turi hari ya media ziratugora kuko media bakunda umuntu ari ngaha uri hanze baca bamufata ukundi urumva ikiki sabidize indirimbo zawe kugira zirengane ho bisabiki urumva nicyo gituma ubona ngaha ibintu byose urabona indirimbo ko n'abadirimbi bazotera imbere biragoye bazotera imbere mugo ariyo kakantu no mumenyesha makuru nawe ashaka kwibona ko ari umustar nibibazo ndi ari birago ndavize indirimbo kuva nkishika muri Amerika buri myaka 3 ndasura album ngeze kuri album yitwa nayuzi yiwe ni uzi yasose jya nuko mutabirondera kuko tubera turi hanze ega natwe kugira ngo mutangwe kutwibage ko twagiye hamwe turi mu gihugu mwaratumva nico gituma tunabarondera iyo mugarutse mu gihugu kubera ikini mugira ishaka kuko mutumvise mucamwa umutipe atamaye ikintu ibintu byo navyo mvusa nico tugeregeje kuvuga ko bamenyesha makuru b'umuziki ndundi urabazi barakurondera murakorana musanzwe mukorana cyane ubona afise impact yahe mu ntumbero yo guteza imbere umuziki? Ega bafise impact cyane urumva kugira ibintu vyiwanyu bitera imbere uteze kubikunda. Tanzania nimbiteye imbere kubera bamenyesha kuru bakunze igihugu cyabo bakunda nibirimo abanyamerika kugira batera imbere nta bindi bintu bavuza n'ivy'iwabo urumva aba Nigeria kugira batera imbere baba abi wabo bamenyesha makuru nibo bateje imbere sabidi ukunze igihugu zokunda nibibi baba mu byose. Tucazugaruka muri yantu mbere nyene y'imazi iminsi bivuga ati indirimbo zivuzwe ku rugero runuru mugabo n'indirimbo zo hanze zishobora kuvuzwa we nka wewe nk'umuririmbyi wa kera ku waririmbye kuva kera ugeza uno mwanya ukiririmba indirimbo zo mu Burundi ziravuzwa nizo hanze ziravuzwa ubona ugwego mukeneye ko bishika ko ari go ruri? Oya bafate nizo zo hanze zose bareke nibavuze na kimwe uvuze ndundi samples no saba leta kuko yo shiri tegeko nka kujya kera je ndi umwana narigeze kumva mu buto vuga yuko ko atanirimbo nazimwe zo hanze zizovuzwa kandi abakongomani bace bakunda ivy'iwabo cyane. Nigeria na ndirimbo yo hanze bavuza, Amerika na ndirimbo yo niyo mwongereza nayo bavuza. Ubwo ni muri yantu mbere nyene bavuga ati indirimbo kuzivuza abaririmbyi habwo ntibareke kuvuga ati tureke gurondera indirimbo bafata indirimbo zo hanze n'abageni nazimwe zivuzwa zose bahagariye bavuze samples ndundi
yeah. Yes, NZIZA DESIRE uragerageje kumva kakubwiye ati indundi sample sa nkuko benshi bamaze iminsi babivuga n'aba DJ bakavyidogera bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. None mwanya twagerageje kubona ngaha mu gihugu cy'u Burundi waje uvuye mu gihugu cy'u Rwanda hari indirimbo ufise imbere uzosorera mu Burundi canke uzosorera handi? Hari indirimbo yitwa Rukundo Virus. Rukundo Virus Niyo igirizi izosokera ngaha mu Burundi. Yeah. Zari audio and video. No, audio ni tayari. Reka gata. None aya na mastiri yake. Akani gashaje kakazuke kwa. Ese kwibona mu muntu. Yes, bagerageje kumviriza Rukundo Virus niyo ndirimbo agiye gusora vuba. Twari tuzi kuva kera hariyo team mwahora muririmbana abandi basore mwahora muririmbana benshi mugabo uno mwanya batakiri mu Burundi. Byo bimeze gute nta kazoza kanyu mufise ko kuvuga ati turakeneye gusubira hamwe dusore indirimbo hamwe nta project? Yeah, ariyo project. Nico gituma nakubwiye nje mu vya mbere ndabiheze ninabiheza rero iyindi project izo bari project rero yo kuza sivyo nyene ndafise na studio ngomba nzane. Ariyo lebo ngomba nzanye ariko reka mbaze ndabe uko ikirere kimeze hanyuma ndabizana ama projet mfise projet yo kuzamura abana bakiri bato ariko ndabigishe ritme tugira umuco indirimbo zacu tuvuga tradition na moderne tukabicanga hazovamo ikintu cyiza. Yeah. Gese hari ugwaruka ruri kurakora ruto ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyimba atari banga hari aho mumaze kuvugana canke hari aho mufise projet zo kuvuga ati abana tugiye kubafasha mukabavuga? Yeah. Ari abana nabonye ariko imigihe urabona ndafise imisi 3 ndaha imigihe kwanza maze mbone anyuma mu kwezi uzoze kumbaza hizo kwezi nzokubwira. Gese wamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ukunda Barundi ni gihugu cyawe wishimira umaze imyaka myinshi uri nyuma y'igihugu reka duguha umwanya ugira ijambo ubwira Barundi ugira ijambo ubwira abakunzi b'umuziki abamenyesha makuru icyo cyose kiri ku mutima ugerageze ukivuga. Ijambo nabwira Barundi n'abatara Barundi mugabo baba mu Burundi ico ndabifuriza n'amahoro igihugu kimeze neza igihugu kiratekanye igihugu ninya ahantu hose umuntu aragenda amahoro hanyuma abakunda indirimbo ndundi nabo basaba ko boshigikira bakunda indirimbo zabo bakunda cyane kirimi kuko ni kirimi urumva ikirimi cyacu kiraryoze sinzi ngene urazi kumviza indirimbo wumva ivyo bariko baravuga mugo icyo kibazo nyene tukigarutse ko iby'ururimi ni kwa kundi ngaha mu Burundi tuvuga indimi nyinshi zitandukanye Igifaransa Igiswahili ningira niyo ntumbero ya indi nyene bavuza n'indirimbo zo hanze. Oya reka nicyo gituma je nakubwira je sindirimbira abana cyangwa ndirimbira abakobwa je ndirimbira abanyagihugu ni kuvuga njenera abantu bose ico no saba nuko abana bubu ikirundi ciwaje nico ciza ibyo byongereze Igiswahili bakivanze ni byiza mugabo 90% iye kirundi kuko abi wanyu bamaze kubikunda no hanze bazobikunda none ibyo banayigera nituvyumva uruvyumva byose nuko batanga gukundisha abi wabo kwanza kundisha banga hanyuma ibindi bizoca bizamunye uzobibona none abakongoma n'imbiri ringara none abantu nibabikunda nibija hanze bafari ibyo baririmba wowe uruvyumva none nubitamba. Yes ni muri ya ntumbero nyene dufise leta shasha leta iriko irakora ishigikira n'ugwaruka abaririmbyi nk'abaririmbyi nkamwe bw'umwe mumaze igihe mu muziki ko mutagenda cyangwa novuga ati kata amashira hamwe mbona ashigikira abaririmbyi ndundi byo biva kuki kwereka abaririmbyi mudakerageza gukundisha imiziki yanyu ayo makampani mu ntumbero yo kubafasha? Oya nivya bine nakubwira biragoye urazi kuva kera si indirimbo gusa no muri sport urabona ko bitagenda neza urumva ni bintu nasize urumva kugira uronke imfashanyo cyangwa umuntu ari company gufasha ni bintu nasize bitameze neza n'ubu ari genda mbaza mbe ndashimira Brasserio yarigeze kudufasha yarigeze kumfasha n'ubu iriko irafasha n'abandi
ndibaza n'andi makampuni yo vyigiraho. muyahimirize mu ntumbero Yeah. yo gushigikira abari- Ikimbabaza nuko murambura ama publicité bashira iyo bafata nka Kireko cyangwa bafate n'umu artiste n'umwe bakamushira kuri ayo ma publicité byari byiza kuko iyo mvuye hariya abaririmbyi babo babashira ku ma publicité y'ibintu bya ikibazo nyene kice garuka ngaho gute company kanaka yisoneye ifise amafaranga menshi ishobora kujya gufasha ugwaruka gwiriko ruraterana amajambo ku mbuga zigiye zitandukanye ruvuga ibintu bigiye bitandukanye ama video n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye biteye isoni ayo makampuni niwumva ko ashobora kugira ubwoba ati urugwaruka turuha amadiri ruzokwica ibintu bya ni bya bindi nakubwiye wowe uvuze ngo ndirimbira urugwaruka gubu hanyuma bamwe batanga ama sponsor nabo urumva NZIZA DESIRE liyo system ari no nibyo nakubwiye iwacu turamenyereye uko bimeze aha ugize ibintu byisoneye urarunga n'abantu bagufasha mugabo ugize ibintu nyene by'ubuvwayo ibiki nibiki gutukana ukambara ibintu bitagendeka sinzi kuzofasha ikintu cyose no kumenya ubwenge nicyo cyatumye nanje ntera imbere natera imbere kubera nateze kwifata runo n'umwana tuvuge nk'abavyeyi bariko bararaba TV bakaraba indirimbo yawe hari indirimbo abavyeyi babwira abana genda kuryama genda ari mugari n'izindi bavuga n'abana bose bakabibona bakumva baranezerewe abavyeyi none nibandi bazogufasha abo bavyeyi nyene bafasha nivyo nakubwiye ni muri yantu mbere yuko mukurira ugwaruka kandi ugwaruka ari gore kuraza no munsi nka mwebwe basaza muce mu bahanurike no kubanura ni kwa kundi bakora ibintu vyisone bakora ibintu bihanura bakora ibintu bifise akamaro bavuze ngo bajanye n'igihe nuko nyene ibintu by'ibihatse bizoguma ari kuriya ya twari kumwe na NZIZA DESIRE tugushimire namwe ndabashimiye kandi abazoteza imbere cyane cyane urabona mwebwe mukora online urabona muracyarugwaruka muracyari urumva ni DFTV mubandanye muteze imbere muvuze ivy'wanyu mukundi ivy'wanyu sivyo hanyuma mubimenyekanishe kure kuko mwebwe mwe twizeye ubu rero ko ari mwe muzoduteza imbere twari kumwe na NZIZA DESIRE tumushimire ndetse natwe tubashimire mwebwe mwagerageje gukurikirana kino biganiro kugeza ku musozo ntibibagire kugira share subscribe ntibibagire tubandanye kubana nk'umuryango munini manuka musige commentaire yawe ibiganiro byacu ubandanye kubibona kuri micro yari Ntare Clovis behind the camera kuri yari Oli King tubandanye mu biganiro byacu bikurikira bye bye Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.